Barundi kazi inshuti z'Uburundi turabahaye bwakeye canke se mwaramutse baye no kungira bavuga andi mwiriwe bivaye naho umwe wese aherereye muramaze kuyimenyera mushitse ngaha mwamuyibona ni Kibonobono Media urubuga rwo kurabira ko amakuru ya koperative ari Kibonobono ni televiziyo yabo bayita Kibonobono Media murabibona imbere yanyu imbere ya kamera turafise umushitsi tamenyereye kubona ariko kandi afise byatuzaniye tubanze tumuramutse turakora nguje cyane ndabaramukije jewe ku mazina banyita Blaise nkorera Kibonobono Media ya Kibonobono Oil ndakubona wambaye ijire ya Kibonobono ariko nifuza kumenya kwanza mwamwitwa bandi ego murakoze ku mazina jewe nitwa Nisabwe Edine ndumunywanyi wa koperative Kibonobono Oil Sabe Edine wo muri Bujumbura mu ntari yihe byo bise metropole muri Kibonobono jewe ku mavuko yanje mvuka mu ntara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rirare muri commune Isare zone Benga ntara ya Bujumbura Rirare ntara ya Bujumbura Rirare yego hanyuma ari kubumba mu ntara ya Bujumbura Rirare nyene muri commune Kanyosha nakoze cyane metropole Kanyosha beshi bagiye batubaza ivy'ikibonobono tugenda dushika ku mabiro aho musanzwe mukorera twashoboganira na mwubahwa visionnaire David twashoboganira kandi nabandi ba Ekoni ba Ismael nabandi ariko kandi twumvise yuko batubwira ko ari undi muntu bafise icazi ku Kibonobono cyane cyane kuri ya mavuta yabo bamatugira buri munsi shaka udusangize iyo ntaho ufise kubijanye no butakibonobono murakoze cyane kuba ariko baratumviriza nagomba ndabashingira intahe ku mavuta y'ikibonobono jewe nk'ivyumva babivuga ntaraba umunywanyi abushitse nkuko ndabiri muri no mwanya mu mbona ngaha na jewe sinavyemera ariko rero burya ndinshigwa rimenetse jewe naciye ndayagura kuri biro ya koperative Kibonobono Oil mwibanga ntangere ndagenda kuyakoresha nkoresheje uko batubwiye bayakoresha amavuta y'ikibonobono ubwa mbere nari mfise constipation yego hanyuma ndayanywa ku rugero batubariye umuntu akuze ashobora kuyanywako constipation gatoya ni kugumbiza kugumbiza mu nda ukumvura gumiwe nibikunde yuko uja ku mwanda mukuru byoroshe murakoze ndagenda ayo mavuta ndayakoresha nakoresheje ikiyiko kimwe ikiyiko kibayabaye atari kinini kandi atari kajya gatoya ndanywa nanyoye saa 10 y'ubuca gushika isaha 12 nta kintu nari bwumve ndagenda ku kazi ndavuga nti ya mavuta nta kintu amariye baratubeshe ku kazi bantu b'Imana mu masaha 3 y'agatondo saa 3 z'agatondo haje nyene ntango y'akazi sinorohewe naciye ngenda ahandi bita mu bwiherero nuko nashoboye kumara nk'iminota 30 muca mumva ivyariko biraberayo mu kabiro gatoya muragiye murakoresheje nyuma yo gushika isaha 12 nta cari bwavemwo giye hariya muri biro ntoya yo bamwe bakunze babona stari oya nta kintu cari bwabeyo kandi na jewe nari nzi ko ngera 12 vyaheze kuko nategerezwa kuja ku kazi guhera saa 1 ariko nta cari bwavemo hagiye kuba impinduka mu masaha 3 y'agatondo mumaze kugera izo saha za 3 y'agatondo mukagenda hariya mugatebayo nta kibazo kindi byabateje mwahavuye mukira yangwara yanyu gusa byagiye kurangira gute urumva ko nashoboye kumara iminota 30 aho hantu ndavayo numva meze neza cyane gusa ikintu navanye naravuyeyo numva ko nshonje kabisa numva no fungura ikintu cyari cyo cyose subi inyuma gato yijewe nari umuntu ntafise akayabago jewe akayabago ntako nari mfise mugabo kuhera uwo mwanya navuye aho hantu numva akayabago numva mu nda hameze neza ego wavuyeyo wumva uruhutse umutwaro canke se cari hikoremereye wari ufise cari giheze ariko kandi wavuyeyo ufise akayabago merewe neza ego cyane mu nyuma zaho mu nyuma zaho urumva ko nahavuye numva merewe neza ingorane nari mfise mu nda irahera numva afise akayabago kadasanzwe ndafungura ariko ikindi nagiye kwibona ko kidasanzwe jewe kubari bamenyeye kumbona naboshobora kunkurikirana ngaha ko kuri imbonesha kure hari abantu banzi uforme yiwanje de nature nari mfise mu nda hanini cyane abantu benshi bagenda bavuga ko nibungenze bambaza uzibaruka ryari mugabo gushika kuri ino saha inda nari mfise yose yaragiye mfise inda iri kuri taye vraiment
meze neza. kumbura ngano kubera bariko barakubona bakubona wicaye je ndashobora nakubonye guhaguruka uhagurutse je ndashobora nakubonye guhaguruka bakandaba jewe ku bari banzi bashoboye kundaba barabona yuko numudamu ari kuri taye ari ko n'umudamu finyore ndi kuri taye, bose ubu uye agahuza kariko kose nokambara nkabekwa. ntata bwoba atani iki pano imwe vya mbere agomba bibaza abantu Oya bakubonye nukuri baza ndashima cyane gose, ndashima ukuntu iyo nda ntakiyibona imbere yanje umwanya wose, kandi ndumva ko mfise amagara meza. ufise amagara meza Yego. Hariho n'ibindi vyinshi novuga kuri ayo mavuta kuko sinahagarikiye aho. Jewe ndafise umwana. ashobora kwicara nta kibazo Ego murakoze. Jewe ndafise umwana yiga muri interna ajya amashuri y'indaro. Yari yaje muri vacances, vacances do Pâques. Hanyuma aza mu mugongo afise ibintu bita ngo isi. Byaramutabuye cyane. urubandu Urubandu. Hanyuma ndavuga nti nkoreshe y'amavuta ko numvise mu byo bavuga avura rurimwo cyane cambanza ndamufotora ifoto ndayibika imbanze shire ko y'amavuta azosubira kumufotora naraheje kuyakoresha mwana naramufotoye ndayibika hanyuma namusize imisi 3 imisi 3 wa rubandu rwose ruba ruragiye urukoba rwiwe rw'umwimerere ruca ruraza kw'inzobe gwiza umwana arasubira arasa neza sinahagarikiye ngaho nari mfise ingorane y'ibimeme ibimeme ni zamaze kuba 3 ico nikigira kane yego ubwo nikigira gatanu abanje cha constipation hariyo constipation akayabagu yego cyane ace haza urubandu canke se isi inda nini yarapungutse yara isahetse yego ca gatanu mwana wiya mutubire ca gatanu ndababwira ikijanye n'ibimeme ibimeme ni ingwara ifatira hagati y'amano ibabaza cyane iragutabagura kamererwa nabi naciye mfata ya mavuta ndoza neza kuri kwa kuguru ndasigako nasize ko iminsi 3 ibimeme byari byahejeje kugenda kumwe ko ku rubandu mwasiga 3 yego hanyuma ikindi ayo mavuta yajewe yankijije ayo mavuta nani mfise umwana afise igikomere kwijisho ry'ikirenge igikomere cyari kimaze kuzana amashira bariko bambwira ko noshobora kumuteza inshinge hanyuma reflex iraza ndavuga nti sinoshira ko ya mavuta y'ikibonobono ca ndatora ndashira kwa kama bukeye ndashira kwa kandi bwa gatatu cyo gikomere cyari cumye tangaza igira gatandatu n'iyindi ntahe n'ukuri ikibonobono ubu mwana arakomeye ameze neza ego kumbure n'ivyadukundira igihe kimwe tuzoshika turabe uwo mwana uko kuguru ko burya ubundi igikomere cyo kwijisho ry'ikirenge iyo gitevye haraho bikwega yuko umuntu barinda bakamubaga bakagira nte ubwo urumva Imana yarakurinze imbuga itaho kuguru k'uwo mwana irakurinda ibitaro yego cyane yifashishije igitego cy'ikibonobono hakurya mu gihugu ca Nigeria baho basigaye bacita ahantu kuboko kw'Imana cyane gose na Genovyemeze abandi hemanutse hepfo muri Madagascar bavugana igiti c'Imana urumva gishitsi wawe cyashye congera ku kuboko kw'Imana kuko kiramaze gukora ibitangaza birenze kuri 6 yego uno munsi kumugeze ku mavuta nk'umuntu abaje amavuta y'ikibonobono rero muca muyavuga kwiki amavuta y'ikibonobono je ico no yavuga ko novuga yuko ari inyishu ku barundi inyishu ku barundi kuko ufatiye nko ku bintu byonyene avura biboneka turabona ko ari amavuta y'igitangaza cyane hari ico ntavuze kijanye n'umushatsi hari ukuntu yavanze najya amavuta usanzwe wisiga mu mushatsi ugashira yutuma dukeyi ukaca wisiga mu mushatsi umushatsi urasa neza cyane ivyo ndamaze kubibona kuko nk'umushatsi je nahora mfise ubu barambaza ati none usigaye amavuta yitwa ngwiki jewe nkababwira nti sigaye amavuta y'ikibonobono kandi nkabona ko umushatsi wanje umeze neza kandi ufise inguvu ako none ko mbona umushatsi wawe wirabura nkuko oye usiga amavuta y'ikibonobono kweri canke ari utundi tuntu hariya twa tuntu bashiramwe twirabura uradushiramwe natwone cyane amavuta y'ikibonobono naheruka kudusigayo haraheze igihe ntashira ivyo byo kwirabuza kandi umushatsi jewe wari watanguye kumera nk'uhindura ibara nk'ubenja bivanye n'igihe cyari giheze ntashira ivyo byo kwirabuza mugabo ntangure gushira ikibonobono cyo ndabona ko umushatsi wanje wasubiranye kamere kawo wasubiye kwirabura neza atakintu na kimwe shizeyo uretse amavuta y'umushatsi asanzwe navanze na mama y'amavuta y'ikibonobono ariko kandi iruhande yuko agashatsi gaca gasa neza hari ikindi bari batubwiye yuko amavuta y'ikibonobono yoba kuza umushatsi ico naco arico muri akibona ko canke kugira barondera isoko y'amavuta oya nibaza ko atari kugira barondera isoko y'amavuta jewe ico maze kuyabona ko ku mushatsi arawukomeza urabona hajya uri kuri sokoza ko ari gihe umushatsi usigara mu gisokozo
wisiga amavuta y'ikibonobono ukisokoza igisokozo ukikura kimeze neza ata mushatsi wacitse urimwo cerekana ko azigama umushatsi ntucike. Wakoze cyane cyo kintu tubwiye hariho uhundi yari yigeze ko kivuga wewe cyo n'amahirwe yari umudokter cameraman ngira aramyibuka umudokter twakoranye ikiganiro mu ntara ya Cankuzo yaratubwiye ko umushatsi wiwe ashobora gutora isokoza agasokoza akarinda heza kwisokoza atana gatete na hamwe ko umushatsi gacitse. Ivyo ndabishingira naho tubwiye yuko umushatsi udacikagurika ariko kandi ayo mavuta mwasize agugwa gute? Ayo mavuta twasize tuyakura kuri biro ya Koperative Kibonobono Oil tuyagura amafaranga atarenga ibihumbi 15 ku gacupa. Amafaranga atarenga ibihumbi 15 ku gacupa. Uvuga ibihumbi 15 nivyo byavuye kugura ko umwana. Ibihumbi 15 nivyo byavuye kwa kuntu hariho imiti muri kino gihe bagura 120 tuma abantu bafite inda nini igabanuka. Ibihumbi 15 nivyo byavuye bimeme. Ibihumbi 15 nivyo byavuye urubandu naniye kumara. Ibihumbi 15 gusa umva hava iva ko yuko ari amavuta y'akamaro bije yuko ari buri murundi wari we wese. Umurundi yoshobora kugura amavuta y'ikibonobono nibaza yuko muri kino gihe ngira abo baharuye arijya anasana yazimbutse kuko sinovuga ngo arazimbutse mugasana yazimbutse ko naho ndi muti tworonka uri munsi yaho oye. Rero ndifuza mwogire akamo muteye kumbure duhere ku murundi mutoyi no kuri munini. Ego. Kubijana n'amavuta y'ikibonobono cyane cyane. Ego kuba ariko baratwumviriza no bahamagarira no kuri guhaguruka. Chambere no tangura kubatera kwa kamo. Nuko boza muri societe Kibonobono Oil bakaba banywanyi. Bakishikira ku rubuga kugira ngo bamenye inkuru y'imvaho. Kuko amavuta arahari kandi jewe ico giciro c'ibihumbi 15 numva ari gito cyane ku bintu amavuta y'ikibonobono ashoboye kuvura. Nka jewe agacupa kamwe sinashoboye kugaheza kuri ivyo byose ndondaguye ntikaheze ku bihumbi 15. 15 muri byo bintu byose byakozwe n'agacupa kamwe. Yakozwe n'agacupa kamwe. Abarundi rero twohurumbira no kuri ayo mavuta. Kuko afise akamaro kanini. Ivyo ni bikeyi mu byo navuze. Hari nibindi nagiye ndisomera ku rubuga kuri Google. Sanga ni byinshi cyane. Byiza no kuri bo yahurumbira bakayakoresha kuko naje urumva ko nabaye nkishigwa rimenetse. Ariho namenye ivyo byose najewe nakekeranya mu bandi mugabo ubu sinkekeranya ko amavuta y'ikibonobono nibirenga ivyo abikora. Usanzwe uri mu nyamuryango wa Koperative Kibonobono. Kuja muri Koperative Kibonobono bisaba iki? Kuja muri Koperative Kibonobono bisaba gutahura ubwa mbere umugambi bakwigishije ukibonobono. Ukaca uri umutahe w'ibihumbi 12 vyonyene kuri ivyo 12 urishe kabubaye umunyamutahe muri Koperative Kibonobono. Kabaye umurimyi muri Koperative Kibonobono Oil. Kabubaye n'umudandaza muri Koperative Kibonobono Oil. Ivyo bintu byo vyiza byose biragutaha. Naho uri umuntu mutoyi ivyo bihumbi 12 nibaza ko ari amahera make cyane ariko urashobora kongereza ugashiramwe n'ayarenga kugira ngo uduze umutahe. Gutyo uburimyi bw'ikibonobono ukagira uruhara rwo kubukora ufise aho bukorera udafise aho bukorera naho nyene inyungira gutaha kuko umutahe wawe uzokuzanira inyungu. Vuze ko 12 guho uburenganzira bwo kuba umurimyi uburenganzira bwo kuba umunyamitahe uburenganzira bwo kudandaza cumenga kubera 12 aramahera make ya umenga n'ibyo abantu batoya gusa. Abantu bafise uburyo bwegeye imbere wabarekuriwe kuza muri koperative yanyu bobo byogenda gute? Koperative Kibonobono Oil yakira abarundi boss. Umurundi wese ashoboye kuronka kuva ku bihumbi 12 kuduga 12 n'umutahe umwe. Ushobora gushiramwo imitahe ushaka naho imitahe 100 barayakira. Hanyuma uwo mutahe wawe wewe mutoyi wazanye n'uwo mutahe wuwo munini yazanye tuwushira hamwe tukaca tuja kurima ikibonobono gisangiwe n'abanyamuryango bose ba Kibonobono Oil. Hanyuma inyungu y'ivyo bikorwa byose bikazotaha kuri buri munywanyi wese wa Kibonobono Oil. Murakoze cyane kumbure twana ku musozo fuda kubasaba gihe bishoboka ko numva muri n'abanyamitahe ba koperative mutera kama kahe abantu baba batarinjira muri koperative. Murakoze cyane ku bantu bariko baratumviriza
jewe akamo ndagateye umurundi wese ari mu gihugu canke ari mu mahanga kuko umugambi w'ikibonobono ni umugambi w'iterambere ridakumira kandi iterambere rirama kandi rinyaruka kuko uburimyi ikibonobono cerera amezi make cyane mu mezi 5 ahantu hashushe kibaceze mu mezi 6 ahantu hakanye kibaceze kandi ikibonobono gitanguye kwama kiguma cama gushika gishaje nticumva izuba nticumva imvura ibihe byose kirama none murundi kazi byo gutwara iki kugira ngo urime ico kibonobono inzahabu yamira hejuru Imana yaduhaye abavuze ngo igihugu cy'u Burundi carahezagiwe nibyo carahezagiwe kuko ugiye kuraba ico kibonobono yoba ari umugambi w'Imana watujeko kuko kizokura abarundi benshi mu bukene murundi kazi uzohaguruka ukarima ikibonobono ugahaguruka tukajana nukuri jewe ndakubariye yuko iterambere rirama uzobura ifise mu minwe nakoze nanje ndabishatse twese tukajana nukuri ntuzicuza umurundi nawe azisamaza azosigara inyuma y'abandi azosigara turonderaho twacika ni ntazotubona uko nukuri murakoze cyane umurundi azisamaza azosigara arabaho twaciye kandi ntazotubona ni nakamo abateye mwavyumvise abandi bati uri n'amatwi niyumve rero nahawe wewe utaravyumva umugambi cyangwa ubyumvise no munsi ucangamuke nawe kurikira abandi dufatanye runo rugendo rw'iterambere turabe yuko icivugo cy'umukuru w'igihugu Burundi buteye imbere Burundi bwifashe mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060 byose babigishoboka mu gihe tugiye hamwe turabashimiye hama mwibuke gusangiza video n'abandi kugira partage kugira j'aime no kugira s'abonner no gushiraho commentaire kugira ngo ikiba cyagenze neza tugishime ikibazo mu kibaze n'ikiba kitagenze neza naco mudukebure turi hano ku bwanyu turabashimiye nka Kibonobono Media turawushimiye nawe mushitsi mwiza tugendeye Imana iguhezagira cyane murakoze nanje ndabashimiye turashimiye na cameraman Zombi abikora buri munsi neza ariko kandi kumambwira yuko hari ikintu yatubwiye kitarakora savye kamera nziza Kibonobono oil mwumve ko cameraman Zombi aragerageza tuhama image meza mugabo gakamera kiwe ni gatoyi shaka gwa rukamera runini ya gwiza rushobora kwegama image ari kure ko nini ku munsi mukuru wo kwikukira azoba yashitseyo tuzanira ama image asa neza ciao ciao